iyo umuntu adakunda amajambo ntashobora kuba umugenzi w'abantu bazana amajambo, kuko abazana amajambo iyo bakuje ko urabavomisa bakumva ko utabakiriye bakaja kurondera abandi. Iyo uri umuntu ukunda ko abantu bakugirira akagongwe, uzokwa musanga muri cercle yawe kwegereye hari abantu bamugumela mukaje uko muzima yo ntabwo tuvuga ngo namenetse umutwe yo niko wanyoye amazi yo wagize umutwe ukaba conversation y'isaha yose kandi wamenetse umutwe, ariko ukamusanga ufise abantu kandi nibo bantu ucuvuga ngo wangu nibo ucuposta unjo wangu wa sana nabone bagaca baza. Ni ukuvuga ngo abantu banuhisa mu gishingo cuko baguchallenginga kubohoka no gukira, ahubwo bagupfuka gashuka mu kugwara kwawe, ukumva nibo bantu ukunda nibo uryoherewe, ugatangura no kubavuga, watangura kubavuga n'abandi bose bagatangura kwiadabuta ku ngwara yawe, bose bakaza bafise réponse kuri ya ngwara yawe, bakanurisa te démon. Nico gituma abantu batwegereye bamuzoza gusanga bagaburira abadayimoni bacu canke abandi bakagaburira vision yacu. Ndakwifurije kugendana n'abantu bagaburira indoto zawe kurusha kugaburirwa n'abantu bagaburira abadayimoni bawe, kuko abonaho wumva umenga baragukunda baragusuporta habani juge. Hari abantu bacamba kwica mvuga igiswahili, uravuga ngo wajya ndabakundisha ngo ntibancira imanza ngo barantahura. Reka ndakubwira ikintu kimwe, rimwe urakeneye abagucira imanza kugira ngo bagusekuwe bakwibutse yuko ivyo bintu urimo atari vyo. Niba bandanya wiriza ngo bagucira imanza bakagukosora ukamara iminsi vyimvye nk'igitumbura amezi 2 vyimvye, bazohora bareke kukuvugisha kuko bazi ko ucu vyimba, none uzoburyohoye kuko abantu batakivuga. Urakagira abavuga hakugira batavuga, ugapfa en silence utazi kuri kurapfa nimba vy'ukuri nawe ubwawe utabona kuri kurapfa.